Reka twongere tubifurize kugira ibihe byiza abakunzi ba HD Global Media aho muherereye hirya no hino hatandukanye. Tubifurize kugira intangiriro nziza z'icyumweru itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kubana mu makuru y'imikino, tugiye kubana mu byaranze weekend yo ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi rero duhereye mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Real Madrid yananiwe guhagarika ikipe ya FC Barcelona, naho mu gihugu cy'Ubwongereza amakipe abiri yombi yitegura gukina finali ya UEFA Europa League yose yatsinzwe. Mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya FC Bayern Munich yashyikirizwaga igikombe cyabo cya shampiyona muri no weekend, naho mu gihugu cy'Ubutaliyani shampiyona igeze ahakomeye cyane hagati ya Internazionale do Milano n'ikipe ya Napoli. Ihangana rirakomeye cyane kugeza na n'ubu ntibaramenya uzayitwara. N'ibindi twabateguriye rero aho bwari mu buryo bw'incamake turaje tubibagezeho, tukomeza kubabwira ngo mukomeze kubana natwe. Duhereye mu gihugu cya Espagne rero muri weekend harateganyijwe El Clasico. Ikipe FC Barcelona yari yakiriye ikipe ya Real Madrid. Ni umukino ikipe FC Barcelona yaje gutsindamo ibitego 4-3, nyamara ikipe Real Madrid yari yabonye ibitego hakiri kare cyane, aho byageze mu minota 15 yamaze kubona ibitego 2, ariko byaje kwishyurwa n'ikipe FC Barcelona. Ibitego bya Real Madrid uko ari bitatu byose rero bikaba byatsinzwe na Kylian Mbappe. Abakinnyi ba FC Barcelona rero harimo nka Eric Garcia, Lamine Yamal ndetse na Rafinha baza kubyishyura. Umukino urangira ari ibitego 4-3. Mbere y'uyu mukino rero ikipe FC Barcelona yari iyoboye urutonde rwa shampiyona irusha amanota ane ikipe ya Real Madrid. Cyari igihe cyiza rero kuri Real Madrid kureba ko yagabanya ikinyuranyo cy'amanota, ariko ntibyaje gukunda, ahubwo ikipe FC Barcelona yaje kwishyiramo ikinyuranyo cy'amanota 7. Ni ikipe ya Real Madrid itaragize saison nziza muri uyu mwaka rero, aho mu mikino ine yose bahuye na FC Barcelona yayitsinzwe. Mu mikino ine rero ikipe FC Barcelona ikaba yarabashije gutsinda ibitego 16 mu izamu rya Real Madrid, mu gihe Real yo yatsinzemo ibitego 7. Rero urumva ko ari saison abakunzi ba Real Madrid batazibagirwa. Uyu mukino rero usize FC Barcelona iyoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 82, ayikurikirwa na Real Madrid n'amanota 75. Ikipe FC Barcelona rero ikaba isabwa amanota 3 yonyine kugira ngo ibashe kuba yatwara igikombe cya shampiyona y'igihugu cya Espagne. Ikipe ya Real Madrid rero kumva ko ari ibibazo bikomeye cyane kuba igiye kugira saison idatwaye igikombe na kimwe, akaba ari ugutegura umwaka utaha kureba ko bazagaruka bahangana n'ikipe ya FC Barcelona. Dukomereje mu gihugu cy'Ubufaransa rero hatangwaga ibihembo bya UNFP cyangwa se French Players Union, aho abakinnyi b'ikipe ya Paris Saint-Germain basaga nkaho biharira ibihembo byose. Igihembo rero cy'umukinnyi witwaye neza muri shampiyona y'igihugu cy'Ubufaransa Ligue cyahawe witwa Ousmane Dembele, akaba ari rutahizamu w'ikipe ya Paris Saint-Germain yamaze kubinatwara shampiyona. Uruhare rw'ibitego 30 rero muri ino shampiyona, urumva ko naho ndi wari guhabwa iki gihembo. Naho igihembo cy'umukinnyi ukiri muto witwaye neza cyahawe umusore nanone ukina mu ikipe ya Paris Saint-Germain witwa Désiré Doué. Umutoza w'irushanwa rero yabaye Luis Enrique. Umuzamu w'ikipe ya Lille Lucas Chevalier akaba ari wabaye umunyezamu mwiza w'iyi shampiyona y'igihugu cy'Ubufaransa, aho yahigitse abandi bari bahanganye barimo nka Gianluigi Donnarumma w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Urumva ko ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kugira saison nziza, bafite na finali ya UEFA Champions League, bafite n'amahirwe yo kuzayitwara. Mu gihugu cy'Ubudage rero naho ino weekend bakomezaga imikino yabo ya shampiyona Bundesliga. Ikipe ya Bayern Munich yashyikirizwaga igikombe cya shampiyona cyabo bamaze kuba begukana. Bagishyikirijwe rero mu mukino batsinzemo ikipe ya Borussia Mönchengladbach ibitego 2-0. Byari ibyishimo bikomeye kuri Harry Kane ndetse n'umuryango we kuba bashyikirizwa igikombe cyabo cya mbere. Iyi kipe kandi ya Bayern Munich yasezeye ku mugaragaro umunyabigwi wabo Thomas Müller. Thomas Müller rero mu mikino 750 yakiniye ikipe ya Bayern Munich yabashije kwitsindira ibitego 248 ndetse atanga n'imipira yavuyemo ibitego 274. Mu bikombe 33 yatwariye muri ino kipe harimo UEFA Champions League 2, shampiyona y'igihugu y'Abadage Bundesliga 13 ndetse n'ibikombe 2 by'igikombe cy'isi cy'amaklub yatwaranye n'iyi kipe, n'ibindi bikombe byo mu gihugu imbere yagiye atwarana n'iyi kipe. Rero muri rusange akaba amaze gutwaramo ibikombe 33, rero akazaba azahora mu banyabigwi b'ikipe ya Bayern Munich. Dukomereje mu gihugu cy'Ubutaliyani Serie A, nabo urugamba rugeze akomeye cyane hagati y'ikipe ya Internazionale do Milano n'ikipe ya Napoli, aho bakomeje guhanganira igikombe cya shampiyona cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Muri weekend rero ikipe ya Napoli
yakoze amakosa yo kunganya n'ikipe ya Genoa ibitego 2-2, nyamara Inter yo yitwaye neza itsinda Torino ibitego 2-0. Iyi weekend rero isize ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'Abataliyani ikipe ya Napoli iyoboye n'amanota 78, ikurikiwe n'ikipe ya Inter n'amanota 77. Urumva rero ko ikipe ya Napoli yakoze amakosa yo kunganya, nyamara Inter yiri inyuma itari gukora ikosa na rimwe. Ubu rero urugamba rwa shampiyona yo mu gihugu cy'Ubutaliyani rukaba rutaragera ku musozo. Ikipe ya Napoli ikomeje kugenda yitwara neza ikara ko yashyira iki gikombe ku bikombe bindi isanzwe ibitse. Reka dusoreze mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona y'icyiciro cya mbere muri iki gihugu, English Premier League. Ikipe zose zamaze kugera ku mukino wa nyuma wa UEFA Europa League rero n'ibyazigendekeye neza muri iyi weekend. Ubwo ndavuga ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe ya Spurs rero yari yakiriye ikipe ya Crystal Palace. Iyi Crystal Palace yitsinda ibitego 2-0, ari nako byagendekeye ikipe ya Manchester United yaje gutsindwa n'ikipe ya West Ham ibitego 2-0. Ikipe ya Manchester City nayo yanganyije n'ikipe ya Southampton 0-0. Wolverhampton Wanderers itsindwa na Brighton and Hove Albion ibitego 2-0. Ikipe ya Everton yasanze Fulham ku kibuga iwayitsinda ibitego 3-1. Ipswich Town itsindwa na Brentford igitego 1-0. Nottingham Forest kandi nayo irongera gutakaza inganya na Leicester City ibitego 2-2. Newcastle itsinda Chelsea ibitego 2-0. Ni umukino ikipe ya Chelsea yaje kubonamo n'ikarita y'umutuku yahawe rutahizamu wabo Nicholas Jackson hakiri kare cyane, rero byaje gutuma ikipe ya Newcastle itsinda ibitego 2-0. Ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Arsenal rero nibyo byasozaga ino weekend aho byaje kunganya ibitego 2-2. Iyo rero akaba ariyo mikino yabaye mu gihugu cy'Ubwongereza muri ino weekend, tubibutsa ko igikombe cya shampiyona cyo cyamaze kuba gitwarwa n'ikipe ya Liverpool. Nsoza rero ndashimira abantu mwese mutwereka ko tubana umunsi ku munsi, mukomeze kubana natwe. Rero nge na Fisto tuzasubire mu makuru y'ubutaha. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.